amagara amahoro ndetse n'amafaranga nibyo twifuriza muri mwese mwandanye kurikirana ibiganiro cyo kumenyesha kure yacu ariho kandi nayo yanyu ya Luke Media twekaze mu biganiro cy'imino cha Luke Sports cyo kuri no munsi wa mbere igenekerezo rya 12/0 umwaka wa 2026 ni Bakiri Ngabire Jules muri za Luke Media ariko kandi ndimwe na mugenzi wanje Alela Kwisi ndongozi ndakwambye ndakwambye Boris ndamukije n'abakozi ba Luke Media abakozi ibiganiro byinshi bitandukanye none ndabifuriza n'intango y'indwi nziza naza ko bavuye muri weekend meze neza bagiye no kubandanya indwi yindi meze neza weekend yagenze neza cyane. Okay, bone twinjira mu detail twizeye neza yuko namwe muri ko dukurikirana weekend yaje kwa igena neza aho bitagenze neza aho bitse kuragera neza no munsi tuvurize kumerwa neza mu banyu ndetse no mu byanyu kugira ngo tuje kwa dutangura neza inontwi tutangwe neza kwezi tutangwe neza kandi n'umwaka nuko tuza kwa rero tubabwira amakuru agiye atandukanye kiravugwa no mu gice cy'Uburundi tuza kwa duca muri Primus League tuza guca no ndetse no muri febabu canke basketball mu Burundi ariko kandi tuza no kwa tuva hantu tuje muri Afrika muri Afcon turabe inkino uko zaho ziraba uko zagenze nuko zigiye kuba zihura muri semi final ubona ko uko witwa Loris Ndongozi yaje kubivuga ku munsi wa gatanu nibaza ko yashatse kuvuga le contraire yabigize ariko tuza kwa twigaruka ariko kandi tuza no kuba duca muri El Clasico muri Spain Coupe d'Espagne aho umugwa FC Barcelona ko tsinda ibitsina bire kuri 3-2 umugwa Real Madrid biza kuba bituma batahukana ico gikombe bari baje no kuba batahukana no vuga mu mwaka uheze ni Clasico zigera kuri 6 Barca FC 5 imaze gutsinda muri no kuri Pacific ndetse nimwe bamaze kubatsinda kurandi rwa Real Madrid nuko tafite nandi makuru menshi tubateguriye ariko imbere ko dutangwa n'iganiro cyacu bihatantumira amate tuze n'indyo y'amakuru yacu. BCAB Internet Banking ni ubuhinga bugezweho ibanki BCAB yabashiriyeho umuntu ashobora kubukoresha akoresheje itelefone yiwe rimwe bita smartphone canke imashini atiriwe aragenda ku ishami rya BCAB. BCAB ntiyibagiye abarundi baba mu mahanga mu kubahuza n'igihugu cabo c'amavukiro biciye mu kugura ekonti bita diaspora account. Iyo konti uyikurikirana biciye ku buhinga BCAB Internet Banking. Tubibutse ko ubuhinga BCAB Internet Banking butashizweho kubera abarundi bari mu mahanga gusa ariko bwashizweho kubw'umunywanyi wese w'ibanki BCAB. Ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nkuko benshi bavyibaza ariko ni banki ikorana n'ibisata byose. Shika mu iterambere na BCAB. Nuko tumaze no kwa tugaruka ndetse na Luke Sports novayo kuri no munsi wa mbere aho tugiye kwa duhera neza muri Primus League Burundi ihiganwa y'ikicaro ca mbere mu mupira w'amaguru mu Burundi kugira ngo twaje kwa tubivuga ko ku munsi wa gatanu hari inkino zigiye zitandukanye yari journée ya mbere ya phase 2 muri Primus League hari inkino zikomeye kumenye cyane amaderby agiye atandukanye match akomeye cyane ubona ko twari dufite affiche imeze neza cyane ngo tutoje kwa tugaruka ko derby yari ikomeye cyane yari yihuza umugwa Flambeau du Centre ndetse n'umugwa Musongati ariko hari na derby hagati ya Message Ngozi ndetse n'umugwa Ngozi City hari urukino rukomeye cyane hagati y'umugwi wa Aigle Noir ndetse n'umugwa Vitaro Football Club hari urukino rukomeye cyane hagati y'umugwa w'igisirikare cy'u Burundi Muzinga ndetse n'umugwa Rukinzi hari ndetse n'urukino rukomeye cyane hagati y'umugwa Bumba muri Football Club waje no kunatakaza miliyoni ashimye cyaje kuba kinatangaza abantu benshi hagati y'umugwa Olympic Star ndetse n'umugwa Bumba muri Football Club ku kibuga urunani hari n'urukino rwari rukomeye cyane hagati y'umugwa Interstar ndetse n'umugwa Vision 2026 ni inkino nyinshi zigiye zitandukanye reka duhere kuri Flambeau du Centre ndetse n'umugwa Musongati. Flambeau du Centre yaje kwitakaza amanota muri no derby yo mu ntara ya Gitega. Hari ibintu kera mu Burundi bakora bavuga ngo umwami iyo bavuga ngo yatanze iyo asubira n'undi mwami cyangwa yagize Yego. Uruvuga ngo no musi ni Flambeau du Centre bitangwa n'abami b'ishamba. Yego. N'abami b'ishamba n'udufatiye tubizaye muri sanse ko bakora ita ko abami b'ishamba ry'Igitega cyangwa ryaye ubona ko no musi Musongati yamaze kuba Flambeau du Centre yatanze n'umusi abami baje kuba n'umugwa wa Musongati ubona ko nibaza ko ni defete iri ikomeye cyane kuri
kuri Flambeau du Centre. Yego. Flambeau du Centre kuko uno munsi iraje inyuma amanota indwi yose no mugwa wa Aigle Noir. Ni defeat ikomeye ariko kandi ni victoire ikomeye cyane ku mugwa wa Musongati bariko baragera. Sinibaza ko twovuga ngo baje muri course au titre. Ariko navyo nyene ntibiri kure. Ashaka sigusha ntabwo nicitira. Nicitira. Uno munsi naza ko bari ni victoire ikomeye muri no course yo guheza muri zitatu za mbere cyangwa muri top 4. Ifatire muri top 4. Kuko naho nyene ko concurrence nini cyane kuri mu kibanza cya kane. Dufashe kuri imigwi itatu ya mbere yo ko kibanza bitatu bya mbere. Musongati ni umukandida muri 4e place. Mugabo n'indi migwi iri kurapusa nayo nyene yegereza. Naza ko Flambeau du Centre twavuze mu kiganiro cyo kumunsi wa gatanu yaje kubitakaza abakinyi batari bake twaje kuba tugarukako ariko kandi yarazanye n'abandi kuko ku munsi wa gatandatu mbere y'uko urukino rutangura babanje kwerekana abakinyi babiri bashasha baje bava mu gihugu kibanyi ca Congo. Naza ko rero ni kwibaza ko mbega nabo bakinyi bataramenyerana neza n'ibiki ariko nkuko twavuze zijya départ zaje kuba ziba mu gwa Flambeau du Centre zitegerezwa ku impact cyane n'abakinyi babiri bari bakomeye ku ruhande rwo hagati ubona ko bari bafatiye cyane no mu gwa Flambeau du Centre. Rero ko match ya mbere bari banganije ubusa ku bundi. Uno munsi naza ko rero ni Musongati nabami muri derby Gitega. Uno munsi aho bigeze abantu bari mu ntarangozi naza ko amadarapo ya Musongati ariko arahungabana cyane imyambaro y'umugwi wa Musongati naza ko abantu benshi bako barengana no bayambaye. Est-ce que turavye kungene yaje kwirangiza phase yale no musi twatubonye no kumwe n'ikiratangura phase retour nta makinga twogira kuri Flambeau du Centre. Bo makinga nashobora kubura kuko ni equipe twako turashira muri migwi itatu gwanira kine gikombe cya Primus League. Ariko niyaza muri Primus League bitandukanye n'andi mahiganwa y'ahandi mu bindi bihugu. Muri Primus League umugwi ukugiye imbere amanota ndwi. En plus umugwi nka Aigle Noir nturatsindwa match muri Primus League no mwaka. Nibaza ko biragoye kwizera ngo uzoza kufata mu nyuma. Aigle Noir iri kwirasiga cyane Flambeau du Centre ubona ko amahirwe yo kubona Flambeau du Centre itwara kino gikombe ariko aragabanuka ku rugero nini. Ariko kandi ni Flambeau du Centre turayimenyeye si equipe yiruka cyane kuri Primus League kuko iramaze imyaka myinshi ize mu kwanya cya kabiri byanka ku munota wa nyuma byanka. Mugabo target yabo aramaze kuyigira no ku bipri. Sinovuga ngo byaraheze muri Primus League ariko amahirwe ni make cyane uno munsi yagabanutse cyane kuri defeat bagiriye mu ntara Gitega. Nuko reka tubona abanze mbere banashima kuri Aigle Noir. Aigle Noir yari kwatsinda navuga umugwi wa Vitaro Football Club ubona yuko yo yitanguye neza nyabatatu twaje kwa tuvuga yuko umwe mu ba top scorer bayo uno mwaka yamaze kwivamo. Turavuga tuti turashobora kubona ari igihengeri gikomeye cyane ku ruhande rwa Aigle Noir. Ariko kandi yaje no kuba ihera no ku mugwi navuga ukomeye cyane adversaire akomeye wa Aigle Noir nibaze ko amaranye imyaka myinshi kandi si n'importe qui ni umugwi wa Vitaro Football Club baje ko batsinda bo bagize debut nziza ku ruhande rwa Aigle Noir. Bagize bagize debut nziza cyane nibaza ko ni no stade yabo bamaze kuba bagira ubudahangarwa bamaze kuba bashira ubudahangarwa kuri Nkunziza Peace Park Complex Stadium. N'urukino usanga hitabira abantu benshi kandi n'urukino rwabaye mu gihe ariko hari ibiro usanga ngo mu Aigle Noir ariko ahimbaza ibirori bindi umva ni equipe ivuga ati reka dukine kugira ngo tuonore ino journée wa umurongozi wacu aze guhimbaza umunsi mukuru wiwe natwe twashoboye kumunezereza nino ntsinzi. Nibaza ko ni Aigle Noir turetse n'izo circonstances zindi. Uno munsi Vitaro si equipe iri kuri niveau ni equipe ikomeye mugabo si niveau nini cyane imbere ya Aigle Noir. Nibaza ko nitwofata ngo ni equipe nini y'abatsinzi ni match ya mbere baje gukinira na Vitaro si equipe faza nibaza ko munsi iri mu kibanza c'8 cyangwa 9 iri hafi. Uno munsi ni equipe ije gukinira mu ntara y'Amakamba. Aigle Noir Makamba ni umudahangarwa ntitwofatira kuri no match ariko icyo akoze Aigle Noir yashoboye kongeza distance nini kuri no migwi ariko barakeba ni avantage ikomeye kuri Aigle Noir n'amahirwe menshi yongereye muri no course tite kuri Aigle Noir. Nuko bitanu bayo ko rero inatanguye faza ntiyari yagenze neza ije no kuba itangura phase retour ibintu bitameze neza cyane muga haracari kati cyafise izindi match zigera kuri 14 zindi zikurikira muri ino phase retour. Buma muri Football Club yari kiragwana n'ino migwi nyene yari yaje ko yitwara neza muri phase mbere wanashima yaje no ko yitwara neza kuri no rukina yaje kuri natakaza n'uno munsi. Ni iyihe mvuyo tuma tuvuga yuko umugwa Buma muri Football Club waje kutakaza no match? Ko tubukanye neza kuri ku munsi wa 5 ahubwo muri no migwi yose uko ari 3
niho umugore ko ahabwa amahirwe menshi cyane Menshi para kuri iyi. Ni nawo waje kuba utakaza mbere kuri nze naza ko ni Olympic Star ndi kimwe bavuga ngo igitsinye kwa mu gisho kabitsi ni Olympic Star yavuze ati mwaje kudutsindira iwacu reka natwe turabe iwanyu n'ibigeni naza ko ni Olympic Star ni equipe imaze imyaka ni equipe iri muri milieu de champions kuri class musanga muri bibanza bya munani ntitibuka ntwara ikombe muga ibiri nga ni equipe ndibuka igihe kimwe igeze kuba itsinda Aigle Noir bako sike Aigle Noir yatwaye ikombe n'ivyo muga yaratsinze Aigle Noir bariko barwanira ikombe na Bumamu baca baza kuba bangaye amanota na Bumamu ni equipe irakunda gukarira cyane ino migwi igize ino migwi isanzwe ikomakomeye hari imigwi ku mugabane wa Buraya cyane mu gihugu cy'Ubwongereza usanga imeze iri hajya mu bibanza vya munani za Brighton za Aston Villa no musi yaraduzura asanga iruka cha gatatu cha kangaye nayo nyene kaya yari hajya basanga iri hajya mu kawa cya munani cyane igiye guhana no mu gukomeye ntivyakunda kusha kwirengana niyo ni hamwe wasanga uvuga ati n'umugwi muri koma kuko dufate Arsenal na Manchester City ko birakina Arsenal yavuga ati okay reka tuyindire kuri 34e journée Manchester City ukina na Brighton ishobora kurutakaza ishobora gukundika rutakaza ni umugore Olympic Star no mu Burundi rebo bamwe ko natsindi wabo nibaza ko ni mauvais pas baje ko bagira muri no course titre nibaza ko ni twavuga ko ari big shame kuri Bumamu iwabo imbere y'abakunzi babo kuri Stade Runani gutakaza isindo bitatu kuri bibiri nibaza ko ni defeat komeye cyane ni kintu gishobora novuga ngo gishobora gutakaza gishobora gutoka hamwe batoje hamwe ngo babe prepare avuga ati reka iyi match ko dutsinze dutegura ibikurikira birashobora kuza kuba perezida mu mutwe kuko Aigle Noir iragiye uno musi mwari munganya yari gusunya atari uno musi cyo gusunya amatagera kuri ane yose umva ko Dilono ni kintu muri kuri equipe naza ko ni amahirwe yacahatse amanota ne si menshi mu 14 ariko uri kurara umugore ko barahangana Aigle Noir itsinda uko umugose bahuye ni victoire umva ko biragoye cyane kuri Bumamu ariko biracacho bomora amahirwe yacane menshi ku mugwa Bumamu uko izindi nkino rero zariko ziraba zigiye zitandukanye Burundi Sport Dynamique ariko iratsinda ibitsindo bigera kuri 2 kuri kimwe umugwa BG Green Interstars igitsindo kimwe ukindi n'umugwa Vision Garage Express igitsindo kimwe ukindi n'umugwa Kanza United Ngozi City yaje kuba itsindwa muri Derby Ngozi n'umugwa Message Ngozi nayo muzinginganya igitsindo kimwe ukindi n'umugwa Rukinzo FC Vision twaje kwa tuvuga ku munsi wa gatanu yaje kwigira igitsindo kimwe ukundi n'umugwa Interstars Bodi n'urukino rwaje kuba rurangira bangaje n'umugwa Interstars baje kuba bamenyesha ko umumenyereza wabo witwa Sao Paris amaze ko batandukana n'umugwa wa Vision barako ni bije inyuma y'urukino rumwe rwonyene muri phase 2 baca yibaza biba bivuye nuvuga ngo bandika ngo kubwumvikane bw'umucoach na equipe Sao Paris nta kintu menyereza w'umugwa Vision mugu muracaza kwimvira eske ubwo bwumvikane waye mu minsi ngahe niba ko abantu bari bakurikanye iganiro ca midweek cyo ku munsi wa kane twabashikirije Sao Paris arumenyereza w'umugwa wa Vision yaje kuba nta makenga yari ariko ashobora kuva mu mugwa Vision rero nuko uno munsi byose birashoboka muri football umupira w'amaguru yamaze kuba sezererwa mu mugwa Vision witwa niyunge ko Olivier Mutombola nawe waje ko abandanya menyereza mu mugwa Vision yari umudirecteur technique muri equipe uno munsi waje kuba aramenyereza mugabo avuga ko hari ibyifata kibanza Naza rero yuko witwa Sao Paris ngira ngo totoje kwa tubigaruka ku munsi wa gatanu ariko kandi no ku munsi wa kane ngira ngo bari baje no kubakorana n'ikiganiro na Loris Ndongozi muri midweek amaze kuba ava mu burongozi amaze kuba ava ku ntebe yo kumenyereza umugwa Vision 2026 nuko tumaze kuba tuva muri football muri Primus Burundi twerekeza neza muri basketball hano nyine mu Burundi twaje ko tubigaruka ko tuvuga ko hari inkino ziko ziraba zo muri Ligue B ngo twaje no kwa tushika ku bibuga bigiye bitandukanye avya ko babera kuri parquet zari inkino zimwe ziryoshe mbere wanashima bari kwaranarihisha ariko ukabona yuko abantu byo kuri barazitabira cerekana neza yuko abantu babanyotewe igihe cyose basketball mu Burundi Loris Ndongozi muri basketball Ligue B kuba tubivuga inkino zo muri Ligue B zaje kwa zigenda gute zaje kwa zirangira gute bonaza ko hari haheze igihe abantu benshi bamaze iminsi bavyibaza ati mbega basketball ni vyiri kwatera imbere mu bakuze Runani Dinamo Rimesha Ziko Tigers n'izindi mbega mu bakiri bato bimeze gute mu bahungu n'abakobwa bonaza ko ni kuva waziriye bino bintu by'amaso intara zagutse
intara zagutse hariho association ya basketball mu gisagara ca Bujumbura bafatanyije na Febabu bashobora gutunganya amahiganwa no vuga ngo Ligue B y'abakinyi bakiri batoya amaklub atandukanye yari amaklub menshi cyane yashoboye kuba yiyandikisha ni nkino zaje gutangura mu kwezi k'9 mu kwezi kw'indwi muri grande vacances iheze abana bari muri vacances baje kuba bakina ubu rero niho zaje kuba bazisoze urabona ko ni nkino mu makategori atandukanye twaje kuba tubona umuguru nani ariwo uriko impose para ko indi migwi haje kuba inkino zaziryoshe ni Ligue B urabona ko remesha muri kino rwanyu muri kino rwanyuma remesha ariko yakana umuguru nani urabona ko ni urunani baje gukina yari 3 match ganye yari 3 match ganye urunani rwabanje bakina Dinamo muri novuga ngo muri demi final 3 match ganye muga zabaye 2-0 remesha banje gukina n'umugwa Ball Hunters uva mu Igihanga ni commune Gihanga ya Kenya urabona ko ni equipe yaje kuba iva kure y'igisagara ca Bujumbura mugabo ikazi gashika muri demi final urabona ko birerekana ko ino association y'Ubujumbura no musiragutse harimo Kaya Bubanza igice ca Cibitoke n'andi atandukanye urabona ko hariho n'iyindi migwi ivayo kuko ndibuka ko hariho n'imigwi yo mu Cibitoke yaje gukina ibihiganwa birerekana ko basketball iraja ahantu henshi atari hano mu gisagara ca Bujumbura gusa rero ni mu nkino za nyuma urunani na remesha no wakinyi final urabona ko urunani rwaje kuba rutsinda ariko bitoroshe ku rukino rwa gatatu nuvuga ngo inkino 2-1 urabona ko umugwa remesha werekanye ko bafise abakinyi bakiri bato bakomeye cyane bitwa ba Pramedi n'abandi batandukanye mu muguru nani nibaza ko bari bavyiteze abantu baravyiteze ahubwo umuntu yo kwankora cyane remesha yaje kuba yerekana ingufu zikomeye mu bakinyi bakiri bato ariko kandi n'umuguru nani nako numuguteguye ku mpande zose umuguru nani waje harabaye Ligue B aho ari muri Ligue B niho nani washoboye gutsinda remesha inkino 2-1 rushobora gutahukana rwo gatahukanye igikombe mu bakiri bato bafite imyaka igera kuri 16 ntivyaje kuba bikunda urunani no rwatsinzweho rwatsinzwe muri demi final baje kuba batsindwa muri demi final hari imigwi ibiri urunani yashitse muri demi final urunani N urunani D zose zarashoboye gutsindirwa muri demi final n'umugwi umwe waje kuba uva mu Nyabugete n'undi waje kuba uva mu Ngagara urunani rwashoboye gushika muri final ariko mu badashikira imyaka 14 urunani ngo rwatwaye igikombe batsinze tuze muri final urabona ko urunani mu makategori menshi rwaje kuba rwiyempoza mu bakiri bato cyane cyane byerekana ko bariko barategura cyane nuvuga ngo amakipe yabo academy yabo ku mpande zose ku rugero rwose mu bakobwa bakiri bato ntivyaje kuba bikunda ko urunani rutwara igikombe naho nyene rwatsinzwe muri final n'umugwa Gladiators ni waje kubutahukana igikombe mu bakiri bato muri uno mwaka rero ko nizo nkino zako ziraba zaje kuba zirangira no munsi ariko ico twosigarana urabona ko ihiganwa ryashoboye kuba ryerekana abakinyi bakiri bato mu myaka mito bafise impano nyinshi igisigaye no kumenya mbega tuzoza turarindira ko amahiganwa atunganywa ku mwaka rimwe ku mwaka hari abana badashaka kuronka aho biexpire kandi abana dufise no munsi si benshi baragirana ivyo kuja kwiyerekana muri no migwi na Premier Division izoza kina nagwamvuye ngo VBL uno munsi zo bari ABL Amstel Basketball League. Nibaza ko rero hakenewe kubandanya haba amahiganwa menshi cyane ku ruhande rw'abakiri bato kugira ngo izi mpano zibandanye kuba ziba detect. Ndisiri ko muri no miguje ukina championa ya mbere muri ABL. Tuvuge ABL ndisiri ko tuzobona mu bano bana bigaragaje muri Ligue hari imigwi imwe bahamagaye ize kubafasha muri championa y'abakuze. Rero ikintu ciza cyane ni ADC. Nikiviza cyane ko hazaba andi mahiganwa menshi kugira ngo dushobore aba bana banzoronka aho berekanira tara zabo bashobore kwerekana. Ikindi naco si byiza ko zitunganywa hano muri twarabonye mu ntara ya Gitega association de basketball de Gitega zarateguwe naho nyene twabonye mu Rwarizi pano bashobore kuba utahukana igikombe barakora ukomeye cyane mu bakiri bato ariko birakeno mu zindi ntara za Burunga za Buhumuza n'ahandi kugira ngo basketball ntive ngahe Bujumbura gusa ntive Gitega gusa ariko no mu zindi ntara za Butanyerera zandi hose dukurira n'amata bikenewe ko amasosiyasiyo ya basketball mu ntara zose nayo nyene atunganya izinkino ku rugero rukomeye Gitega twabibonye n'ahandi naza ko bizokunda kandi bikaba mu bahungu ndetse no mu bakobwa nuko novuga yuko rero ni kimwe mu bintu byiza cyane novuga gutegura ama academy gutegura abana bakiri hasi nimba tuko turabona aba Gibe nimba tuko turabona aba Carte nimba tuko turabona aba Randi bande foko ntibazoguma igihe cyose bariko barakura umuntu bariko barasaza mugarega bariko barasaza
Nako arasaza. Bon, deja Landry yamaze sinzi ko abantu bashobora kuba babonye. Yamaze no kuva muri yamaze kuva mu RUNANI yasuye umugwi wa City Oilers zo mu gihugu cy'u Uganda. Bon, ni umugwi yanditse mu mateka menshi. Umugwi yanditse mu mateka menshi naza ko bamwakira nko mu legend akomeye cyane mu Uganda ndetse no mu gihugu mushasha. Rero novuga yuko ni kimwe mu bintu byiza yoga ngo tuze kwa dutegura kazoza muri ABL sinzi ko bazoza ukakina yitwa ABL yashaka kwa Bo ni ABL reka tubigire ko tubice gatoya ni sponsor nshasha yaje muri basketball ivuye kuri Vitaro yahereye kuri Viva iraza kuri Vitaro no musije muri Amstel niba iterikura igunikura ni yitwa BBL basketball nivyo nyene birimo naza ko ni officiellement izo balance le 24 janvier azo ari inkino zitandukanye mu bahungu ndetse no mu bakobwa umuguru ari no mu Dinamo ora ko umwaka wa 2020 ya Champions League 2026 tugira tuyitangwe na Classico canke derby igira ashaka kuyita amazina yose derby zitanga igisagara Classico niyo migwi ya mbere ikomeye mu gihugu le 24 urunani ruzakorokana mu gwa Dinamo Gladiators mu bakobwa izo biri kwakira no mu gwa Rezipo ni championnat d'ouverture kugira ngo banonse officiellement iyo partenariat nshasha hagati ya Febabu ndetse na Burundi ibicishije muri Amstel nuko rero novuga yuko niyo makuru yakavugwa hano mu gice cy'u Burundi twamaze kwa tuva mu Burundi tugiye neza muri Afrika muri AFCON cyangwa iraba muri Maroc aho hariko araba inkino za CAN bamaze kuba baheza quarter final no musi bamaze kwatangura twamaze kwa tumenya uko imigwi igiye kwa ihura muri semi final tuvuge ku bakinyi dukuntu twamo tuyanose Mohamed Salah azoyeka arakina no witwa Sadio Mane ni remake cyangwa replay ya finale ya 2019 ni replay ya turabona rediffusion uwitwa Mohamed Salah ashaka kwihora nibaza ko ni objectif ya mbere nta gikombe ashaka kuba twara kino bano bafaraho biwe nibaza ko objectif ya mbere ni kwihora kuri no finale baje ko batakaza ariko kandi no kurondera gushika muri finale kugira ngo barabe ko bashaka gutwara kino gikombe ariko kandi na tuvuge Brahim Diaz cyane tuvuge ubundi Brahim Diaz ndetse witwa Lukman Ademar Lukman waya sinaza kwa Apana Osman Ademar Lukman okay tuvuge rero Brahim Diaz ndetse witwa Ademar Lukman rero ndarateranga nubwo igihugu ca Senegal ndetse n'abafarao niyo bagiye ko baho hano aje baravuze yuko aba Senegal ari gutaha yari sanse gutaha nimba nti na Maroc yari sanse gutaha mu gizindi zari Nigeria yari sanse kubandanya okay 5 aja Egypt ora ishitemo yego kuko naravuze ati niyo yabara bwonye nizosigana ni Maroc wari wayirimi Algeria wari wayirimi so dusigaranye abirabure babiri kubarabu babiri ni kimwe ukindi hano urakura mwonde haragenda abirabure gusa abirabure gusa harashaka kugenda abirabure gusa canke bongani abarabu gusa canke azogenda umwarabu umwe n'umwirabure umwarabu umwe azogenda ni bacari kuri kubafara Maroc ubunye rero wavuye Maroc wari wayirimiye mugabo yirimiye ahubwo azogenda azota apana azoshika muri nivuga Egypt na Senegal ndabona ko Senegal Egypt izobandanya hama n'ubundi nakare Senegal wari wayirimiye Senegal na yirimiye Maroc na Nigeria itegereza okay Ademar Lukman ni finali ni Ademar Lukman na Mohamed Salah na Omar Marmoush okay Omar Marmoush Mohamed Salah tumiyoza okay nuko rero novuga yuko ni inkino za semi final ubona yuko ni inkino zikomakomeye cyane kabisa nimba tuvuze Senegal igahura n'umugwi wa Egypt ni match cyoshe cyane nimba tuvuze igihugu ca Nigeria ndetse n'igihugu ca Maroc nibaza ko ni match ikomeye cyane kabisa tuzoza kwa turonka akanya ko tuze kwa turaba bega ino migwi n'uyu uhabwa amahirwe menshi cyane tuyoje ibyo Rohis Ndongozi aje kwatubwira araka boshye bavuze ko ari match zikomeye nakavuga gato ari akadeba kaje kuba kaba kuri France 24 ari kiganiro ikunda kuba cafe sport cyo cafe sport no kiba 23 nibuka ko ari rendi cyangwa bandi yari afishe izi afishe za quart de finale
haba harimo abitwa ba Remingono n'abandi batandukanye ni abantu usanga bavuga amajambo menshi baje ko bagira débat ko barekana izi affiche za quart de finale bavuga ati izi nkino zirakomeye cyane kurusha inkino nyinshi cyane ku mugabane wa Burayi ariko habuze nta mediatisation dufise muri Afrika bivuga ngo umuntu arimenya ingana mediatiza ntuze yiwe nta mediatisation bashize muri lokande nico gituma tubona umengo ni ibintu bisanzwe kandi no musinengwe kandi regana ibintu bisanzwe no musinengwe ni ibintu bisanzwe putira komeye cyane ko ama nation no musarimo na manasasa kintu bakomeye yiyubatse yagize iki na organisation muri Maroc ni nziza ibibuga vyiza n'ibindi mugabo nta mediatisation ihari ngira ngo witwa Samuel Eto iwe yaje no kwa ashimira no vuga Federation ya Maroc ingene bateguye kunaje kwategura competition nako ni competition kabisa yari imeze neza cyane no vuga yuko ni uko bimeze muri semi final Nigeria Maroc Senegal ndetse n'igihugu ca Egypt nuko reka twihute cyane tuje muri Super Coupe d'Espagne umugwa FC Barcelona ibitsindo bigira kuri 3-2 batsinda umugwa Real Madrid banatwara ndetse n'igikombe witwa Hansi Flick agize acagira novuga final 8 anatwara ibikombe muri muri final zose adatsinze na rimwe nta final aratakaza nta final nimwe aratakaza hari abandi bantu bakina final zinyamuga nta final usanga ari contraire witwa Lionel Messi akinira Argentine yaramaze gukina final 5 nimba atari 6 azitsindwa zose nta final nimwe atahukana ibikombe byaje kuba bihera ibyo byose atwaye finalissime aya apana finalissime Copa America ikiramuheza igira caratwara na Coupe du Monde amachasura gutwara kandi nindi Copa America yacatwara finalissime batsinze igihugu ca Italy cyasura kandi muri Copa America rero novuga ko Asifika nayo ko yereka domina cyane ino classico agize classico zitandatu atsinze zitanu atsindwe kandi muri byo harimo finale agera ku bari finale zibiri stat nziza finale Super Coupe zibiri ndetse na Copa del Rey finale tatu batsinda Real Madrid ora ku munsi w'ejo twukuriho ku munsi w'ejo ora ku Real Madrid yari ni ibyo ni system doje yiwe aragira block bahama agakonta cyane ku ma counter attack mugabo ejo ku munsi w'ejo yari block ubona ko bazibira munsi cyane hari yakuru byaje kuba bigora cyane kuko warabona ko imipira yose bagira ni kurondera cyane no ku munsi w'ejo imipira yose ayicisha kurandirwa Vinicius Junior niko basanzwe bateguye mugabo ko barashoye ku muboy muri mitambere yarabagoye cyane yarabagoye buriya ndeze imitara yarabagoye yashije n'ibitsindo byinshi mugabo ko ari umujoueur umwe si wa mujoueur kenshi wabona ari kumwe na Kylian Mbappé cyane nibo bakinyi banyaruka cyane na Rodrigo nibi mugabo Mbappé muri uwo mwanya ntiharayi Rodrigo harageze igihe babubura muri yarazimye wese twarutse agiye gutera ko bari baronse ingango niyo kono batanga kurongo bwa mbere turamura muri match umuntu watorana match avuga ati Rodrigo we yaje match amaze gutangwa ntiyarabye line up twarari aravuga yuko haciye nk'iminota 30 ariko araba match Rodrigo ntiyareka arakina Rodrigo yatanguye mu kibuga Rodrigo ku munsi w'ejo naza ko ntibyari byamugende neza ariko genda bishya kuri ino style deje ya Xabi Alonso yaje afise mu mutwe nibaza ko ino system ya counter attack n'ibindi mugabo yaje kuzibira cyane ubona ko yazibira cyane naje kwambara na Pedro yaje kwavuga muri conference de presse avuga ati nivyo twari tuzi ko Real irakonta cyane ku ma counter attack mugabo no musi byo twabonye byari biteye ubwo yari defense iri hariya nyine imbere ya Thibaut Courtois hariya nyine imbere ya Thibaut Courtois bakoze defense komeye mugabo biragoye kuri ino ya Barcelona tic-tac kuza kuba defendira hariya avec ama combinaison afise biragoye cyane ku defendre iminota igera kuri 90 nibaza ko ni erreur ikomeye cyane yaje kuba iba kuri Xabi Alonso none nshira ko ino defete ya Real Madrid rero no musi bacha yibaza bon yari finale yandaje gukina muri Real Madrid ni finale yandaje gukina araje kuba ayitakaza ona ko ikintu nibaza ino myaka ingahe ihetse ino niveau ya Real Madrid imbere ya FC Barcelona classico standard ugatakaza classico stand nuvuga ngo ni ibintu bitari bimenyerewe cyane muri ino nzu hari igihe Barca igeze kuri domina Real kuri Pep Guardiola n'ahandi mugabo nibaza ko izi defete ni nyinshi kuri mu myaka ibiri ivyo bibaye mu myaka ibiri haracaza n'izindi muri uwo mwaka nivyo Barca Real yatsinze match imwe muri nzu abantu bavuga ati Barcelona ahubwo nirabe izirabuza yamare gushira ibintu kuri Instagram kuko iyo adashize ibintu kuri Instagram urukino ruhera Real Madrid erega yabishitse ko n'ubu mugabo panaje ko ibintu by'imidenge uwo ntiyari yasarishije yari yahindiye ifoto de profile yiwe acanga kwandika n'amajambo nuko nibukana amajambo ari yanditse kuri bio yiwe
Bana yuko uno mungu nta mugije yakinye match nziza cyane yerekeje yakinye match nziza na ko Carreras byaje kuba byanka nyine ashaka kumuziba neza ko ni Real Madrid ni very yerekana ko bidacari kure cyane mu gwacu Barcelona neza ko Xabi Alonso acafise ikigwa cyo kwiga kuri asifiki ati kubwawe defete ni Xabi Alonso ideologique kandi ndayishya kuri Xabi Alonso tusho kuri umugwi nka Real Madrid ukaza kuzibira 90 minutes contre Barcelona ivyo ni muri football uboneza ko bitakibaho nuko rero numva ko bya bitsinda bigera kuri 3-2 witwa Rashford yaje ko aronka igikombe cyo cya mbere ariko ni mugwa FC Barcelona trio imeze neza cyane kurande rw'imbere witwa Lewandowski Rafinha ndetse na Lamine Yamal ubona yuko bari bagerageje gukora neza witwa Lamine Yamal urani yuko yagerageje gutanga imipira neza imbere kwitwa Rafinha yaje kuba buri gitsino neza neza imbere ko aronka nk'igitsino cya mbere burya yarahije Yamal yarahije kubura ubushi gitsino cyiza cyane agaragara nta n'iminota ibiri byaheze nibaza ko n'iminota ibiri ntiyakwiye habaye umwanya muto cyane ugangaze ko akosora iryo kosa yarakoze azi umuntu akunda gukosora uwitwa Gabriel Magalhaes nubwo tutari ko turavuga Arsenal Magalhaes iyo yitsinze goal agize on watch yakinje rero witwa Rafinha yarayije kwa awushi gitsindo azana kwa akosora Lamine Yamal wana yuko yagerageje no munsi gukina neza kurande rwa baje kwa mukora amakosa kubwanje yari anaboneka kubwanje simvuga ngo yaramerita carte jaune mugabo ico uko biri kose wana yuko yari umwe mu bakinnyi karagora cyane kurande rwo hagati ndetse no kurande rw'imbere hare Real Madrid nuko rero mvuga ko FC Barcelona je kwa isoka ari nk'umuvankere wino Spain Cup bari baje no kubatwara no vuga ko mwakweze byanagenze uko nyene batsinze umugwi wa Real Madrid nuko ndongozi naza ko igana twokigarukiriza hano yego neza ko ni isango ni ku munsi wa kane muri Magic canke muri Lux Sports ku munsi wa gatanu ndetse na mumenye ku munsi wa gatatu nuko rero novuga ko tubashimire mu mwese muhamwe dukurikirana tubahe isango nkuko Loris Ndongozi ajije kuba bivuga tuza kwa turabira hamwe uko ibintu bindi byaje kwa bigenda muri ino nzu hagati tubashimire mugire amubaho amagara amahonde ndetse amafaranga n'ibyo twifuriza naho butamurakoze